sinzi ko bimaze kubako utelefone nk'umuntu hanyuma ukashusanga ariko aravugana n'undi muntu igasona occupé ikaba line busy cyangwa se wari kuri telefone umuntu hanyuma abantu bakurondeye ikaba line busy bikarangira utanabonye ko uwo muntu yari yakurondeye mugahura akakwidogera ngo wenda kuronda sinda gutora ngo telefone yawe bizimije. Okay, uno munsi ndakuzaniye code y'ubwenge, code ishobora kugufasha ingene ivyo bintu ubikuramo maze umuntu aguhamagaye hanyuma uri kuravugana n'undi muntu iyo apere yiwe ukayibona ikaba call waiting, then ukamurindiriza ukamusha muri attente igakomeza igasona kandi kuravugana n'umuntu n'undi kandi akakuronda abantu 10 ukazurita bumwe bose kabandanya isona. Murumva yuko ari akantu k'ubwenge mugumana nanje gushimira video kugira ngo atagira akantu kamwe kaza kugira kabacika. Hanyuma ndakubasaba kubanza gusangiza abandi no video ugakora suivre ugakora subscribe hano hejuru nyimba utarabikora hanyuma ukaactiva kakaboro ka notification kugira ngo video zose zizokwameze kugereraho igihe. So twagiye ku kigo cy'ubwenge ufise kate simu zibiri no kuvuga uraza kuza ushonde ino code ngiye kukwereka akanyenyeri hano nyene twandikira ibintu 43 hama dièse uco kubitako ngaha hanyuma urindire ibingiye kukwereka. Yes, donc ni call waiting, umuntu agutelefone akarindira. Murabona hano yanditse ngo call waiting service was enabled, donc byabaye active, byamaze kuba active. No kuvuga ubwa mbere bandondera ntibyakunda kuko bitari enable. Hanyuma ufite nindi kate simu nanone uze uyandike akanyenyeri 43 hanyuma iyi code nayo nyene nayigerageje nafashanije n'abapartners banje bari mu Rwanda ni Tanzania na Kenya, ikora mu bihugu byose. Ukoresha Airtel, ukoresha Safaricom, ukoresha Limited na za Econet zose irakora. Hanyuma uze no kurindi kate simu ukaactive like this. Okay, ukaactive kugira ngo call waiting abaguhamagara bose uzokwame uzibonera rimwe apere zabo. Muri mukakano k'ubwenge guys. Hanyuma yes, murabona nanga kamaze kuba gakunda call waiting service was enabled. Donc abantu bose ngaba telefona nta muntu numwe yosona occupé ngo nuko ndavugana n'undi muntu ara telefona tuko turavugana n'undi muntu nayo ikakomeza igasona nkayibona hano kuri screen apere yiwe nanone nkitaba uwo nshaka ari nka pere nka 10. So wifuza ikindi cigwa ndabibutsa ko iyi video ndabakoreye numwe mu badukurikirana yari yajanditse muri commentaire nawe hari cigwa wifuza ko tugukorera no kwandika muri commentaire nyene izina gicigwa wifuza cyangwa se ukandika titre cigwa wifuza ko tugukorera hanyuma tukagukorera ako kanya.